Ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Bana b'Imana, uyu munsi ngiye kubabwira ibintu by'ibigeragezo, ngiye kubabwira ibintu ni nk'intahe ngiye kubabwira y'ibibazo byambaye ko muri iyi minsi bijanye n'abapasiteri babesha b'indyarya. Rero ni nk'intahe ngiye kubashingira, kandi bana b'Imana, abantu bashaka bo bikurikirana kandi bakaza barabyiga ko neza, kuko igihe turimwo ni igihe kigoye cyane, ho umuntu yo kwiyumvira ngo abonye ibintu byomugirira akamaro, ibintu by'urukiza, ibintu byomufasha, mugabo atazi ko ari ibintu biriko biramusenyera urugo, atazi ko ari ibintu biriko biramusahurira urugo, atazi ko ari ibintu biriko biramusambura ho kumwubaka. Ngiye kubashingira intahe rero y'ibyambaye ko, kuko numva ari kimwe nacyo mu nyigisho, kandi ku bwanje mbona ari yo inyigisho idasanzwe ku bantu bamwe bamwe, kuko nzi abagenzi ngo zasambutse, abantu ngo zasambutse kubera abavugishwa b'ibinyoma, abapasiteri b'ibinyoma babesha. Ubwo rero reka ndabahere ku ntango, ndababwira uko ibintu byangendekeye, hanyuma nawe uramenya ibyo ukurikirana. Bana b'Imana rero, mu minsi yahera nagize gutya mbona itelefoni irampamagaye muku kwezi guheze, nuko ntabyiteguye, nari kuza ndandika amatariki wenda twagiye tuvugana, ariko ubu turi mu kwezi kwa 12. Ubwo uwo mupasiteri yampamagara hari mu kwa 11, nko mu matariki 8, mu matariki 7 gutyo, kuko ndibuka ko naheruka kuva mu Burundi, nari navuye mu Burundi nashitse ino itariki 2. Ubwo rero umupasiteri arampamagaye, hanyuma nitavye mbona ni namba shasha muri telefone. Ijwi ryiwe ntangura kwiyumvira ko ari umuntu noba nzi mu Burundi yitwa Emmanuel. Ntangura kumubwira ati wowe uri Emmanuel? Arambwira ngo je ntunzi ngo mugabo ngo ndaje ndakwibwire. Ti sawa. Aca arambwira ati mama, jewe ndi pasiteri Samuel, yitwa Samuel. Ati ndi pasiteri Samuel wo ishengero yaje kurimbwira nyuma rije ndamubajije. Ate ti sawa. Ngo rero ngo ntangura kumubwira ati amahoro, ndamuramutsa nyene nzi ko ari bisanzwe. Aca arambwira ngo rero ngo jewe ngo ndi pasiteri, ngo nitwa Samuel, ngo Imana ngo imbujije amahoro, ngo nariko ndigisha, ngo ndi mu rusengero, ngo ndiko ndavuga ubutumwa, ngo mugabo ngo Imana ngo irambwira ngo sohoka ubunyene, ngo ugende muri groupe Play of God, ngo urabe y'umumama ateruye umwana munini w'inzobe, umuhamagare umubwire message. Bana b'Imana rero, kubera naheruka kuva mu Burundi, numva hari igihe numva umenga ndarushe, nkifise byo kuryama ku mutaga, numva umenga mbega rero numva umenga meze nk'umuntu atokwicara ngo ngende nicare hamwe senge nja mu gitanda. Mfise ishapure y'ububabare 7 bwa Bikira Mariya, niyo nagomba ntangure kuvuga, ntarayitangura kuyivuga, mugabo ndayifise mu ntoke ngira ntangure kuyivuga. Ngo ndi pasiteri Samuel, ngo Imana irambariye ngo ndakubwire ngo kuvubu ngo ikuyeho ngo ibibazo byawe, ngo ibibazo ngo wari ufise, ngo ingorane wari ufise, ngo ubu ngo Imana ngo izikuyeho. Ndatangura ati Imana ni ikuntumye ko ngwego, ngo niwumva mu rusengero ko ngo bariko barahiga uwundi mupasiteri yo kwigisha, ngo kuko Imana imbwiye ngo ninsohoka ubunyene
ntanga iyo message kuri wewe. Naho ngo rero ngo Imana ngo irambwiye ngo kuvubu ngo ugiye kubona amahoro, ngo kuvubu ngo ingorane wari ufise ziraheze, ngo wari ufise ingorane ngo z'amafaranga ngo uronka, ngo z'amafaranga yawe ukorera ngo ukayasangira n'abadayimoni, ngo si wowe wenyene uyajya. Umukobwa muzima ntangura nababwiye nari ifise ishapure mu ntoke y'ububa barindwi bwa Bikira Mariya, ntangura guhamagara Bikira Mariya, muvyeyi uyu muntu ni Imana imutumye, Yezu uyu muntu ni wowe wamutumye. Ubwo ndiko ndabivugira mu mutima, urumva ari Bujumbura nanje ndi Burundi ntari karambona. Aho ntangura gushira ya shapure hejuru n'ukuboko mbwira Imana nti Imana niyaba umuntu ari wowe wamutumye umpa ibimenyetso. Aho ubwo ndamubwira ntaho nti none iyo Mana yagutumye, ibyo yagutumye igukuye mu rusengero nyine uri kurigisha kugira uze kubimbarira? Arambwira ngwego ngo madamu ngwego ngo Imana yambwiye ngo nje muri groupe ngo ndondere ngo nariko ndaraba muri groupe ngo nkaraba ngo nkaduza ngo mugabo Imana ikambwira ngo yasuwe ngo nkaduza ngo yasuwe ngo hanyuma ngeze kuri wewe ngo Imana icimbwira ati nuyo nyene muhiyo message. Naho amahera nkorera ndayasangira n'abadayimoni. Uwo mupasiteri ngwego ngurumva ngo amahera ngukorera ngo yasangira ngo n'abadayimoni ngo si wewe wenyene uyajya, ngo rero ngo kandi nkuba wayaruhiye. Kimwe cyonyene ca ntangura kumva ati uyu muntu kweri jewe ko ntakora akazi, bana b'Imana jewe sinkora akazi, jewe ko ntakora akazi, amahera nkorera ibi bintu uyu muntu abikuye. Ntangura no kwibaza ati abasi babandi baja mu magurupe. Rero aho naje gutangura kwiyumvirira ko uyu muntu ari karambesha, nagiye numva haje umuntu impande yiwe ngo pasiteri ngo umwana wanje ngo yarasara ngo twaraye tumuboshi, tiyo uze kumuzana mu mashengesho yo kurara turare turamusengera ejo azoba yakize. Acarambwira ngo mada ngo wihangane ngurantunga ngo nariko ndavugana ngo n'umuntu ngo umwana wiwe ngo agwaye, ntinumvise disi ko umwana wiwe afise ibibazo. Ngwego ngo rero ngo madamu ngo nariko ndakubwira ngo ukuntu nguhangayitse cyane, ngo wewe ngo baraguhambye, ngo wewe ngo baraguhambye, ngo bagutaye, ngo baguhambye ngo bampambye mu kuzimu, ngo gute sinzi ukuntu, ngo bampambye muri pobere ino bavuga bini icyo mu Cyongereza. Ubwo bambwiye ngo bampambye muri pobene, ubwo nkuko bampambye mu mwavu canke mu binogo. Ngo nicyo gituma ngo ibyo ukora ngo ntibiriko biragenda neza, ngo madamu ngo urumva nti none Imana yakubwiye ko ibyo biterwa n'ibiki? Sinzi ibintu yarandagase ngo imizimu ngo nyimba ngo yabi wanyu bahehe ngo n'abantu ngo runaka ngo ndavuga mu mutima urumva ngo baravuga ni mu izina rya Yezu Kristo, ni Yezu tuyu muntu kweri. Aho none abo batayaje pressure ku mutima ndavuga ni Imana yo mwijuru, uyu muntu nyimba ibi bintu ariko aravuga ari wowe wabimutumye, ndazi wowe bingaragariza ukaba ari we atari wowe wabimutumye, naho ukomeze umpa ibimenyetso, kuko mwami wanje mwiki gihe hazoza abantu benshi bakwiyitirira. Aho ubwo tukivugana kimbarira haba haje uwundi muntu ngo ngo pasiteri ngo wa musuma bamufashe, ngo numusuma ngo bamufashe teti bamufashe turazi ti numusuma wa maderede, ti afise amaderede ku mutwe, ti acaratera haleluya ngo Imana ishimwe cyane, ngo uzi n'amakuru ntehe ngo nari maze iminsi ndabisengera. Ubwo rero acarambwira ngo madamu urumva ngo bafashe umusuma, ngo uwo musuma ngo yaramaze iminsi ngo yibisha inkoho, ngo yaragisibije, ngo ejo nari navuze ngo ngira mfate umwanya wo kwisonzesha no kusenga, ati none arafashwe.
Canavuga ntego kweri ntabasuma. Nabo gufatwa kandi nabo guhanwa kugira bareke kuza bariba ati kuko hariho abibira inzara, hariho nabiba kubera ari umwuga wabo wo kononera abandi. Ati ubwo rero nukumusengera akizwe. Ngwego ngo nuwa gukizwa ngo ngo kizima yafashwe. Ndavuga ntego disi ntinumvise ko hari n'umuvyeyi ari arakuririra kubwira ko umwana wiwe agwaye yarasara ati nukuri nawe Imana imworohereze. Acavuga ngo Imana ntimworohereza, ngo Imana iramukiza, ngo turasenga nyene ngo ejo ngo azoba yakize, ngo Imana iramukiza. Ntego vyo bari byiza Imana imukijije ntariko gayemwe. Nti mu Burundi bararoga pe. Uzi ko abantu benshi baguma barira uburozi guhabwa amashano. Ati nukuri za murasenga nga Uburundi bukizwe n'ibyo bintu byo kuza bararogana. Ti abarozi nabo bakizwe bareke kurogana. Ngo abarozi ntibakizwa, ngo abarozi ntitubasengera gukizwa, ngo abarozi tubasengera gupfa, ngo kuko ngo umurozi nuwo kuranduka, ngo umurozi si uwo gukira. Candaza ni pasiteri. Nikonzi ko umuntu wese naho yoba yarakoze ibyaha bimeze gute yihana akarokoka akigaya, hanyuma Imana ikamukiza agakizwa akaba umwana w'Imana. Acarahanuka ngo yeye ngo mbega barokore biburaya mwabaye gute, ngo abarokore biburaya mwabaye gute, ngo umurozi ntasengerwa ngo abeho, ngo umurozi nuwo kuranduka. Ikagihaca ngo muri Bibliya ngo kama ngo muri Nehemiya ngo hanaha ngo havuga uku ngo muri ngo anondagurira ibintu bimwe arabicanga ngo biri muri Bibliya ngo bivuga ko umurozi ari uwo kuranduka atari uwo gusengerwa ngo akire. Kimwe rero kuri jewe naho nari numvise ko ari umubeshi, kuko ntabwo umuntu naho yoba ari mubi gute aremerewe neza kwigaya hanyuma akagirirwa ikigongwe, Imana ikamugirira ikigongwe akaba mu bana b'Imana. Ubwo rero kuba yaravuze ngo umurozi ngo baramusengera akaranduka, aho nari mpeje kumva ko atari pasiteri w'ukuri kabisa. Hama ikindi cyari giciye kingereka ko arika ibyo ambwira bishobora kuba ari iby'ubujyajya. Nuko yaciye avuga ngo mbega ngo abarokore biburaya mwabaye gute, ngo abarokore biburaya nuko mumeze, ngo murasengera abarozi, ngo umurozi ngo umusengera karanduka gapfa kavaho, ngo umurozi ntakwiye kubaho. Cyando ndiyemera jewe ko ndi umukatolika no mu ntoke mfise ishapure no mwizosi hari mu yindi, ko Imana itararikira mwereka ko je mfise ishapure wenda itari y'ukuri, kuko bavuga ati abagatolika kuba bavuga ishapure baramenje, ko Imana itabimweretse ati nyabunu uyu muntu canke ko ndiko ndiyumvira ko ari karabesha kubera avuze ibyo ndavuga nti Imana ntibujya wamaze kumpa igisubizo. Uyu muntu si umupasiteri kweri. Ubwo rero acarakomeza rero, ubwo bimwe bya wa musuma biravuyemo, turabandanije n'iby'iwanje. Arambwira ati madamu rero Imana arandodagurira rero ngo iby'Imana ngo imubwiye kuri jewe, wumva ko ari amajambo ashosa novuga ntego mukozi w'Imana urakoze, ntego nubundi narifise ibibazo ibi, narifise ikibazo cyo kurihibire cyananiye kuriha, none ko Imana igiye kundihira, Imana igiye kufasha ako kazi kanje nkagakora neza, amafaranga yanje nayo yongere kugenda mu ubwo buryo. Numva nyene Mana yanje jewe numva ibyo ari karavuga ndavuga ati no. Maze rero ikindi acanyuma rero aravuga ngo ndagarutse mu mubiri, ngo ngarutse mu mubiri rero ngo mpeje kuguha imessage yawe, ngo nashaka ngo twidondorane, ngo nyibwire ku burebure nanje ndakwibwire ku burebure. Hanyuma ntangura kwiyumvira nje ndamubwira amazina yanje, nje ndamwibwire Mana ko ndabivuge, nca itelefone itangura gucikagurika, bica bitangura kwanka ko twokumvikana. Hama ndakata
nkase n'ubundi arampamagara nditaba ngo madango nashaka rero tubwira n'amazina nako ngarutse naramubajije nti none wewe usenga mu yihe dini hamwe yarambwiye ngo abarokore b'iburaya mwabaye gute wowe usenga mu yihe dini acambwira ngo jewe ngo nitwa pasiteri ngo Samweli ndibagiye n'irindi zina g'ikirundi yambwiye ngo kwisengero ngo gibujumbura ngo kwisengero ntahangwa ngo rya Pentecote ibujumbura ubwo nyene urumva bakubwira ko ari pasiteri mukuru n'ibindi bindi byo kugira ukunde wemere noke ubwo rero ambwiye ngo jewe rero nanka gutangura kumubwira amazina yanje ndamwibwira uwo ndiwe bica biza biracagagurika nyuma hamagaye n'ubundi biracagagurika je naguma mbwira Imana nti Imana akaba uyu muntu ari umuteka mutwe ariko arambwira ibintu bitari ibyo umfashe jewe ndeke kuwasiriyana nawe mugabo ngurumva ngo nashaka ngo dupange ngo umunsi wo gusenga ngurumva nakubwiye ngo nariko ndigisha ngo mu rusengero ngo hanyuma Imana ngo imbuza amahoro ngo mpaka ngo mbanze nze ndaguhe message yawe ngo ubwo rero ndayiguhaye ngo kubera ngo kumbure ngo imyanya ngo mpangira ngo umwanya ngo tuzotangura kuza turasengana nawe ngo kugira dusenge hama nzokwatuze n'ubundi biza biracanda zimye iyo telefone nzimije iyo telefone ubwo icyavuyemwo yaciye antumira message yuko jewe nzomurondera tukavugana nca ndinumira nyuma nanje nariyumviriye ndamutumira message ndamubwira nti sorry haciye haza abashitsi ndamwihoza nyuma agatelefona nabona niwe nkanka kwitaba nyuma ikindi gihe arantelefona mugabo nsanga yantumiye message mugabo ndiyumvira ndavuga nti reka sinze ndamwereke ko namugaye nibwo nyuma ndasenga Imana ndabwira Imana Mana njewe ngira mpamagara urya mu pasiteri kugira unyereke neza ko atari umukozi wawe by'ukuri ninamuhamagara ntiyitabe ndahamagara telefone irasona iraheza numva ntiyitavye nca ndigumira mugabo nawe nyuma arabona message yongera arampamagara ariko nabwo sinabiha agaciro hama bukeye kandi arahamagara ahamagaye nditaba ndavuga Mana reka nitabe ariko ndakwinginze umpe ibyo nza kwishura uyu muntu ubwo niko nari natanguye kuza ndabisengera dutanguye kuza turavugana nibwo yampamagara rero nditaba arambwira ngo madamu ngo ngo mbega barukora biburaya ngo umukobwa araho yaranyishe ngo umukobwa araho ngo kweri ngo yari karambaza ngo message yiwe ngo biki nibiki bantu b'Imana kubera n'umwanya buri kuragenda kandi hari n'ubundi mu pasiteri ntaravuga ibyiwe ndahava bimwe ncagagura ibyuwo mukobwa nzoza ndabyigisha mu bindi nzoba ndiko ndavuga ariko mwo kimwe nuko yambwiye ngo madango urumva rero ndi kuyihutisha ngo ngira ndakwatuze ngo aya majambo ngusubiremo ngo vuga ngo Yesu n'umwami n'umukiza ndatwenga ndi mu gitanda aho nari nibereye ndatwenga ndaruba hanyuma ngo wumvise mada ngo vuga ngo Yesu n'umwami n'umukiza ngo none kutavuga ngo nuri kunyumva ntije ndiko ndakumva ngo none ngo nari kugira ndakwatuze ngo wature ngo hanyuma ngo n'amajambo yorose cyane ngo urasubiramwo tu ngo nawe ni wamara gusubiramwo ngo hama ngo ndagupangire ngo iminsi tuzoza turasenga ngo kugira ngo tuze turasengana ngo kandi ngo narakubwiye ko Imana yakuyeho ibigeragezo byawe biki nibiki ngo rero ngo zurasubiramwo aya majambo yasubiramo ndamubwira ntese jewe uri kurambwira ngo subiramo amajambo uri kuravuga ngo ni ibintu byorose cyane ntijewe ibyo ntavyo nosubiramo ngo none madame uri gupinga Imana rero nije ndakubwiye ko ndiko ndapinga Imana ntimugabo nyimba ari ibyo Imana ishaka ibibone ko ndiko ndabipinga ntije sinosubiramo ayo majambo ngo kubera iki reka ndakubaze wowe uhagarara Bujumbura umbwire kuri telefone ngo zurasubiramo aya majambo ndiko ndakubwira hama njewe nyene nca subiramo
je ntitwigeze tuvugana nawe ngo tuganire nyene menye ibyo ugambiriye by'ukuri, menye n'ibyo bintu iyo mana yawe yakubwiye. Rero ntabwo shobora kugusubiramo ayo majambo jewe. Acarambwira ngo ke rero ngo ndabona ngo kuwo ngo utaratahura, ngo ndabona kuta ngo hinge ngo nzogufatira umwanya ngo ninamara ngo kuganira nawe neza nkakubwira byose by'Imana igukeneye, ku by'Imana yagukuriye, iby'Imana igiye kugukorera, ti nzoheza tubiganire hanyuma wature. Nca ndazimya telefone. Nzimije telefone nca ndamwihorera. Bana b'Imana, ibisigaye by'uyo nzobigaruka ko nyuma, ahubwo reka ndababwira uwundi wa kabiri. Mugana ntaraja kure, bana b'Imana, ijya yavuze ngo igroupe Play of God ni groupe bashinze icyo gihe nari mu Burundi. Hama umuntu arampamagara ndayijemo, hama ndamubwira ko ndi mu Burundi, ko ntariko ndakora ubutumwa, mugabo ninagaruka muri Australia nzokora ubutumwa. Rero abantu benshi baba banzi mu magurupe shiramo ubutumwa jemba nakoze, hari n'igihe mba ntabukoze nkaza ndarungika ubuvuye mu yandi magurupe. Rero ubwo n'ubwenge bw'abapasiteri bamwe bamwe canke abantu b'abeskoro bamwe bamwe bakoresha barondera inamba z'abari hanze n'abari mu Burundi kwanza bose barababesha kugira bababeshe ngo hari iby'Imana yabavuze ko atabyo yabavuzeko. Nubwo rero uwundi mupasiteri mu Rwanda yitwa Emmanuel, nawe arahanuka, ari muri yarari muri iyo groupe, sinzi ibintu yashize muri iyo groupe, kumbure nibyaba ngombwa ndakora audio zibiri kuko ndabona biri kuba birebire. Nawe yakoze ibintu muri iyo groupe, yashize ibintu muri iyo groupe, arasigura ati rero abantu bari muri iyi groupe nibabe bavuga tumenye ko aba bantu bahari, hama niba baze barashinga n'intahe, kubera menga dutamba twirorera tutabona abantu ko bariko baradushigikira, bariko baratwumva. Jewe nca ndandika muri groupe, nako ndi recordinga, navuga ati burya rero muvyeyi, numva ari umuntu afise ijwi nk'iry'abagore, je namenya ngo n'umuntu afise ijwi nk'iry'abagore, sinamenya ko ari umuntu w'umugabo. Ndamubwira nti burya rero ntibiguhangayikishe, iyi groupe abantu bayirimo barumviriza ubutumwa bwiza. Jewe igihe cyose iyo ngiye ku iyi groupe nkaja ku murongo, sanga hari ko abantu barenga 10 bariko barumvira. Iyo ubona abantu online ku murongo, nta kindi baba bariko bararaba muri groupe, baba bariko barumviriza ubutumwa canke ibintu byaciyemo, canke baba bariko barasoma ibyanditsemo. Hama uwo mupasiteri ndumva nari recordinze audio nk'iye minota nk'indwi gutyo, nta haciye nk'iminota 10, atani minota myinshi irahaje, numva telefone irasonye. Isonye nditaba, hanyuma ntamakuru ni sawa, ngo Yesu ashimwe, ni Yesu ahimbazwe. Hama ndamubwira ntariko sinakumenya, ngo jewe nako yabanje ku telefona murantunga. Ego yaranditse ngo ndagukunda cyane, ngo Imana ngo impaye kukubwira ukunuku, ahubwo nari kuba ndiko ndanasoma ibintu yanyandikiye bana b'Imana, ngo ngura umubyeyi mwiza, ngo nagukunze cyane. Hama nje ndavuga okay, ngo rero ngo mada, ngo nariko ndakwandikira, yaciye telefona acatangura kumbwira ngo Imana ngo imbwiye ngo kwigukuriyeho operation, ngo bari bagiye kugukorera. Ngo Imana ngo iyo operation ngo ikuyeho, ngo bari bagiye kugukora, ngo Imana ngo igukuriyeho, ngo bigerageza ibi nibi. Hanyuma rero kubera bimwe yari karabyandika, acara telefone acarambwira ngo raba message ngo ndikukwandikira, ngo raba message ndikukwandikira. Hanyuma arakata, ndabizo message.
hama nyuma yongera arampamagara nditaba ngo babibonye mama ngo Imana ngo irambariye ngo mwana wanje ndumviriza ndavuga ntariko mana abantu baravangiwe kweri. Wa mupasiteri Samweli w'i Burundi yahagaze i Bujumbura ambwira ibi n'ibi, none ubu nawe ni umupasiteri wo mu Rwanda nawe ari kumbwira ibi n'ibi. Aba bose nabo muri iyo gurupe yitwa Play of God. None aba bapasiteri ibi nibiki kuri bo? Bana b'Imana rero ndababwira, yo sinzi ukuntu nobibabwira, gusa odi igiye kuba ndende ariko ndaje nkori ya kabiri kugira ibi bintu muzobitahukirwe. Bana b'Imana ntaranagera kure y'ibintu byageze abantu kuko ari uwo kumviriza iyi ntaze yumviriza iyikurikira. Ndabasaba muze muragenda buke buke, muze muraraba abantu bababwira ko arabavuga butumwa, bababwira ko Imana yabatumyeko, bababwira kuko ibyakurikiye sindabibabwira ingene ibintu noneho byageze aho bigasanzara bikagera hejuru. Ariko njewe bamwe harabanyihenda ko bakiyumvira ngo hinge bambeshi hinge, kuko naje gusanga muri iyo gurupe hari n'abandi babeshwe ndiko ndabimenya ubu. Kandi sabo bapasiteri gusa bo baba bari ubwa mbere baje kumbeshabesha, hari n'ikindi gihe usanga hariho n'abandi baza bampamagara bambwira ngo Imana irababwiye ngo Imana igize ibintu. Ariko nagira ndababwire ko bimwe byinshi nububeshi. Zamuraraba bana b'Imana ntimuzoze muragwa mu ngorane, kuko nzi abamaze gusenya kandi ari ukubera abantu bababesha. Biranababaje kubona umupasiteri ari mu Burundi, ari muri Tanzania, ari muri Kongo, ari za Nyakivare, hariya Nyakivare ni mu Bugande, bahagarara ku matelefone bakababesha, mukisanga muri ko murasambura ingo. Imana idutabare cyane, duhe no kubitahura cyane. Reka iyi audio nyihagarike, ubwo ndakurikiza ku yindi zokurikira ubundi mwanya kugira mwumve ingene ibintu byabandanize. Muhezagirwe.